Kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya 9 Ruhuma 2024 umunyamabanga mukuru w'umugambo CNDD FDD Nyeniteka Reveriyano Ndikuriyo yagirishije inama indongozi z'umugambo mu ntara nshasha ya Bujumbura. Iyo nama ikaba yari yo guhanahana ivyiyumviro kubijanye n'iterambere ry'igihugu no kurabira hamwe ubuzima bw'umugambwe muri iyo ntara. Umunyamabanga mukuru w'umugambo CNDD FDD akaba yatanze impanuro zitandukanye ku bari bitavye iyo nama. Yabasavye guhimiriza abagumyabanga bo mu ntara ya Bujumbura gushira imbere imigambi y'iterambere yashizwe imbere n'ubuserukizi bukuru bw'umugambwe nko kugwiza ibitegwa vy'ikawa n'amavoka kuko ari ibitegwa njabukamazi byo gushora hanze kugira igihugu kironke amahera mvamakungu. Ibikorwa tuvuze iyi ntumbero ko turayiga nayo tugira inama nabo bose bize by'ubutunzi nimba ari kibazo c'amadolari y'igitoro cyakora mu ikawa mugabo ugiye usanga izitiza ari igihumbi aho ujabutse umutego wa mbere wa kabiri ugwamwo ujabutse uwundi ugwamwo ubutwe twatanze tuti mbere ahantu hose ha leta ku mitumba hashaka kumira ikawa muyitere ku nguvu ntimusabe n'amatongo muyitere kwezura gusa kwateye ikawa kuri bagaza mu gutera ikawa waratera mu itongo ry'undi muntu bacita igiterwa cy'igihugu kandi nta wagumuka bavuga ati ni igihugu je nakuzitora imakamba hajya noza amazi ndagura meje kugurira umuntu ndungika abantu gutangwa kugira fondation basanga imikawa bashaka kugira ngo byagende yo kuri kawa ikawa sigwanje kuri igihugu ngorondera nyeneyo urazi kumbisha wagije kugurira nikawa gatutanga ni mahera murumva rero ni rugamba mugatwogwana tuko gutera imbere kimwe bibiri biva mu nzira bitavuye mu zandi twapanse ivoka twagomba tugire igitego cyo kamazi ivoka iragurwa muri iki gihugu muzogere mwijenda kwa Peter ntabwo nisogwe mwijenda y'amavoka ava urumva mwaro yose ishora mwijenda kugira umuntu bashora ahantu bitangurirahe kuko usanga mwaro yose amakinga y'igihumbi ariko twaramata amavoka mwijenda kandi mwijenda ateye barima Zinani nyine usoko bayimbe kija mwijenda Mish yaragiye Marte ari Marte yaragiye i Tanzania ahiki hajya ku mupaka aho bayegeraniriza yo nkuru sari gose zanguze amavoka bagenda bararonderamwe kuko amasayizi bagenda bavangura amashirukwayi ubu SPK yanza yahora muri Tanzania kuraba aho bagira bayashira mu mabox mu masashi mu ambaraje kugira bayashore niyo yahora kugira ngo nabo batanguye kwikukira ivoka twasanze igitego nje bukamazi jewe bivuga nagendeye nagiye muri Kuwait zanga ivoka igurwa amadolari ikiro igurwa amadolari 8 amadolari 9 usize mu Marundi ni 27 cyangwa 30 ivana n'ingene wavunje fenda ho igihumbi ku kilo twatuba miliyoneri. Kubijanye n'ubuzima bw'umugambwe Nyeniteka yahanuye abagumyabanga kumenyana no kwigisha abanywanyi bashasha kugira umugambwe ukomere cyane mu ntara ya Bujumbura. Yabasavye kandi kuduga ku mitumba bavuka ko kuyigisha ibikorwa vy'iterambere n'ivy'umugambwe. Turabivuze mu masengesho tuzogenda turaba indongozi zacu iyo ziva. Turakene indongozi gusubira kwa bamama kwa basekuru kwicara ku mukazi uje wishe ku mukazi wakinye igikembe nawo uri mukanya rugamba ugasha bitenge basi ikindi kubikaba double mugabo kwicara ku mukazi ukagosora ibirogoro n'urutaro basi abana gihugu akabona ko muri kumwe ico gikomeza umugambi buje umugambi ukomezwa nuko abana bavutse ruguru bataha abo bapromotiza akavuga ati mwana nakunda akabona mwicaranye musanga igijumbu kidaharuye byanze mboza mu kugigira baragira urazi musangi amajwi atayongerekana turabikeneye mu mitumba je nasanze hamwe twese twoma twoduga basha 95% yoboneka kuko twese tuza tugenda none ko tuzi ibyo twigisha n'ubutabitegeza neza naho yoza ngaha
twagira recyclage. Nico gituma dusaba abantu bose mubwirane, abantu bose bari mu ministeri, bari mu masosiyete, bari Bujumbura, abagomba kwiga karanga mutima bazokwiyandikishe bagaformire ngahanye ku mugoroba. None kuza kunyinzoga ku mugoroba yumfashije. Umunyamabanga mukuru w'umugambwe yaboneyeho kubamenyesha ko amaze iminsi agendera amazone yose agize igihugu. Mu ntara ya Bujumbura akaba amaze kugendera amazone 90, akaba hasigaye amazone 5 gusa. Mu gihugu cose naho amazone amaze kugendera akaba agera ku mazone 439, ku mazone 451 agize igihugu. Tuguhayura nikwiye ku migambi yawe.